Ndabaramukije kumwe data mudukurikira ndabaye kaze kandi mu kiganiro kuri kubohora iganiro cyane kibafasha gukura mu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Jewe muvugana ni Ange Michel Muhaimana. Ndabaye kaze mu kiganiro cishira hamwe New Covenant Ministries International ishira hamwe mpuza makungu gisezerano rishasha. Ndabaye kaze mu kino kiganiro aho tubana yatubigisha tubaha video uko mani dushoboje yagiye tubikora rimwe mu ndwi hari gihe dusiba indwi masha biravana ariko tukotarageza kuba ku mwanya nimwe muri ko burindwi dushaho video shasha kugira ngo tubandanye tusangira ijambo ry'Imana nama. Rero uyu munsi nagiye tubana twiga ijambo ry'Imana ni mu gitabo ca Bibiliya mu gitabo c'Abagalatiya. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ntubumuja wo gushimisha abantu, ntubumuja wo gushimisha abantu cyane ntubumuja wo kunezereza abantu. Bishobora kuvana n'ingendo mvuga ikirundi ariko iri jambo Imana yashize ku mutima. Nako ndasoma umunsi umwe nibaza ko haze nk'imisi nk'itatu nako ndasoma igitabo muri Bibiliya c'Abagalatiya mu gice ca mbere no kubona umuntu mu Imana aguma shira ku mutima gusoma igice ca mbere hama ndafata Bibiliya ndasoma ndiko ndasoma iri jambo aya majambo ngiramvuye kuno munsi arankubita ku mutima cyane yarankoze ku mutima cyane ariko ndiko ndayamedita ko ndiko ndayarimbura ko mu kirundi numva mwe Imana atanga kunyereka ibintu bitandukanye mu buzima bwanje mu murike neza aha niyo ndiko ndavuga ijambo ry'Imana simaka mvuga ngo mwebwe boya wose umuhamagaro wanje iyo mvuga ijambo ry'Imana mvuga ibyo nabayemo ibyo ndiko ndabamo nibingoye mu minsi y'imezi utano kuvuga ibingora uko hari gihe usanga tuvuga ibintu byiza gusa ku buzima bwacu ugasanga abantu turababeshe tuko tubereka image itariyo yacu. Rero kunezereza abantu ushimisha abantu nasanze ari ikintu kimwe kumbure mu byangoye cyangwa bikingora mu gatari cyane ndiko ndabisohokamo ariko reka dusome ijambo ry'Imana hamandaza kwinjira mu cigwa mu mwanya mutonyi igice niza kubandeniza kuba ngufi. Avuga ngo Paulo atangaza nuko Abagalatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Umurongo wa 6 tuvuga ngo ndatangaye yuko muri ko murareka vuba mutyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo ubutumwa bunyuranye n'ubuntu bw'Imana kandi atabundi buriho ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo ariko naho yoba ari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa. Nuko twavuze ubwa mbere nanone nongeye kubivuga ntihagira umuntu abarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwamenye arakavuma que cette personne soit anathème avec cursed. Umurongo wa 10 niwo duhagara ko mu cigwa cacu. Mbega ubu nishimwe ry'abantu nagomba canke ni ry'Imana canke se ndondera kunezereza abantu iyo mba nkinezereza abantu simba ndumugurano wa Kristo. Aya n'amajambo akomeye cyane iyi mirongo yo hejuru kuva ku murongo wa 6 sinshaka kwivuga ko cyane no munsi nzogira inyigisho yayo mu minsi iri imbere kuko irimwo ubutunzi bumwe n'ubutumwa ku bantu bigisha ubutumwa bwiza abantu bitwa n'abakozi b'Imana abapastor bavuga ubutumwa n'abandi kuko mu Kristo wese n'umukozi w'Imana arakorera Imana mu buryo bumwe cyangwa budafise ingabire imwe mu Imana yamuhaye. Ariko ku bantu mwigisha ijambo ry'Imana no munsi mwe nagani adresse ko abantu mwigisha ijambo ry'Imana twebwe twigisha ijambo ry'Imana niwe ngambugane namwe ndashaka tuganire gatonyo. Paulo akwandika kino kete yandikiye igisagara c'abantu ishengero riri mu gisagara c'Galatiya hari muri iyo bitazi mine mu gifaransa canke Asia Minor mu Congereza uno munsi Turkiya yuno mu canke Turkiya no munsi iyo shengero no munsi nirikibaho no munsi Turkiya n'igihugu c'abayisilamu ariko mu nyigisho ugusoma ngino gitabo cyose ubona ko abandikira ababwira nk'umuntu yababwiye ubutumwa bwiza abereka Kristo abwira ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko baca bagira ahantu haza abandi bantu ngo bahagarika imitima baza kwigisha ibinyuranye n'ubutumwa bwiza Paulo yabibabwiye kuko tubona ko Paulo aravuga mu ndi murongo ngo nababwiye Kristo nkaho umengo yabambwe imbona nk'uwo mwaramubonye ko arabambwa nimba yarabagisigura ko ca Kristo bumva baracumvise baracemera barihana barizera barahinduka babyari mu bishasha ariko amaze kuhava agiye hacaza abandi bantu abigisha idini ry'abayuda Judaism baza kwigisha ubutumwa bunyuranye n'ubutumwa bwa Kristo nibyo uko twasomye imirongo hanyuma ico bakora
ca kabiri nuko baza no kwankisha abantu Paulo, ico bita la médisance mu gifaransa, médire, kuvuga nabi, kwanduza Paulo, bamusuzuguza, bamubeshera, bamwita amazina, bagerageza kumwereka ko ari umuntu ataca amazi, atari n'intumwa. Ahantu harakomeye cyane. Paulo abandikiye ariko bahagasopa ati ndatangaye cyane ko muri kumareka vuba mutyo byarihuse byabaye akanya gato. Ubwo Paulo yaca mu gisagara kimwe agiye, abakuru b'idini bagaca bahaca, abigisha Judaism bakigisha amategeko n'imigenzo n'ibindi bintu bitandukanye na Kristo Yesu. Hamara Paulo avuga ati birambabaje cyane, ati ngo turavuze uwo muntu arakavumwa. Ibinzo bigaragara ko mu minsi y'imbere ndiko ndasigura ubutumwa bw'ukuri bwaribwo. Ubutumwa bw'ukuri mbega n'ubuwe icyo nzo kivuga ko munyigisha aswive ahantu murindira nigishika mu nyigisho y'icyanzo bivugako. Ariko aravuga ati mbega ubu nishime ry'abantu na ngomba canke n'iry'Imana. Ishimwe ry'abantu, gushimwa n'abantu. Mbega ninde muntu mu buzima adakunda ko abantu bamushima? Ninde? Je nandi ndakunda ko banshima. Ariko hari gihe biba kuri extreme ugasanga umuntu ntanagikora n'igikorwa, ntanakikora n'ikintu na kimwe atari kurondera gushima. Enda bereke turagira ama video, inyigisho, ama video muri kino gihe bigezweho n'ama audio. Ariko tugaca tuba abaja baba followers, abadukurikira n'abaturavye, ama views, ama vue mu gifaransa, abaturavye, abatubonye. Reka ndakubwire, YouTube irashobora gufata cyangwa Facebook umuntu yugura video yawe akacisha kwijisho rimwe naho umusegonda baharura ko ari view cyangwa amasegonda cyangwa 5 sinibuka, baharura ko umuntu yayiravye. Mbega uwo muntu aba yafashijwe kwica ico kibazo jewe mfise, nico kibazo mfise bundi afite nibinduko ndibya ko nanje ndafisa YouTube channel ko abantu, ariko arigiye mba obsessed no gushaka kumenya abantu aba subscribers mfise ngena bangana, abantu bakagwa n'agaciro sero abantu bihumbi bagukurikira. Ubu tugeze n'ahantu turiha kuri za Facebook, za Instagram n'ahandi. YouTube ntavyiragira ivyo, ariko tugeze ahantu turiha abantu kugira badukurikire, kugira umuntu acavuga ngo jewe mfise abantu bankurikira ibihumbi n'ibihumbi. Mwene data Paulo aravuga ati mbega nishimwe ry'abantu ndondera, kuko abantu bariko baramwankisha bene data. Usuye mu gice ca mbere nyene umurongo wa mbere avuga ngo Paulo intumwa itatumwe n'abantu. Kwereka yarinze kuvuga atatumwe n'abantu kuko ari mwana mupinga. Usomye mu byete bya Paulo byinshi no mu bikorino aragerageza kwerekana ko atahamagawe n'umwana w'umuntu, ari naco gituma atari ko aranezereza umwana w'umuntu, atari ko arashimwa n'abantu, atarondera ko bamukomera amashi, ko bamwaproducer, ko bamuvuga, ko urabona nta ko arondera ko abantu bagenda baramuririmba, sivyo arondera ngo. Kandi nta muntu n'umwe yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuze mu bapfu. Muri make umuhamagaro wawe nuhagaze ku bantu. Nimba wigisha kugira abantu bagushime, ivyo bintu biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Uri umuja w'abantu, uri narcissist. Niyo system turaba narcissist muri kino gihe, aho turondera gushimwa n'abantu, gukomerwa n'abantu. Bene data simakanye ko twipfuza ko ubutumwa bushika kure, tubwira abantu benshi bagakizwa, ariko ikibazo n'abantu bangaye bakijijwe, n'abantu bangaye ko barava mu idini, n'abantu bangaye ko barahinduka, ubuzima bwabo buriko burafashwa, buriko burahingurwa, n'abantu bangaye bari mu bibazo kubera inyigisho zawe bahindutse, n'abantu bangaye ahantu mukurikiye neza. Uyu munsi ndiko ni adressa ku bantu cyane cyane dukoresha ama social media, ama réseaux sociaux, izi mbuga ngurukana bumenyi. Niho ndiko ndakoresha ndavuga ko cyane, kuko Paulo aravuze ngo sindondera ishimwe ry'abantu. Hari gihe twigisha n'ibyo abantu bashaka kumva. Paulo arabivuga ko kandi ko misi yerezo hazozazo kwaduka bigisha ibinyuma benshi, kandi ngo abantu bazokwiyegeraniriza bigisha babwira iby'amatwi yabo baryashaka kumva. Hari abantu kugira ngo jewe ngo ivyo bintu bigisha ngo biragumye, hari amaze kubimbwira par exemple ngo ibintu bigisha ngo biragumye, urumva ngo biragoye kumva, ngo urumva ngo ibyo bintu ngo biragumye, baca bagukompara n'ubundi muntu, nta muntu amaze kumwompara nawe ngo kandi bijya ngo yigisha ngo ubuntu ngo bworoshe. Bene data I'm sorry, nimba umuntu avuga ubuntu bworoshe ntavuga ubuntu.
ubuntu burorosha kandi buranagumye kuko bugumye ko buza kutwangisha systeme y'isi, buza kutwangisha iby'umubiri ukunda, buza kutwangisha kuba twishushanya n'isi. Rero nimba ushobora kuvuga ati jewe nikunda naka ambwira ibyo nshaka imigisha ibyo ko nahezagiwe, ufise ingorane. Kandi nimba nawe ucubwira ahantu usigara uvuga ibyo abantu bashaka kumva kugira bagushima kuvuge neza, ntibagutuke no kugwanya ntibaguhame, urafise un problème, urafise ikibazo. N'umwigisha w'ukuri wa Kristo uriko wigisha bitari byo, wava mumbwira ati none kuri uravuga ibintu ukamenya ngo abandi bose barazimiye. Sivyo ndiko ndavuga, kuko nanje ari gihe nigeze kuba ndahantu ndondera kwa upload n'abantu, ndondera gukomerwa amashini abantu sikera cyane, hazi imyaka 6-7 ariyo systeme ndimo ndondera gushimana. Ibi ndayivuga kuko mfise umudamu yabimbwiye ati nuko urafise akantu ko ndya 6 kuko ndagushima, kandi kari kinyegeje muri background yanje, mu mutwe wanje, muri subconscious yanje kariyo kinyegeje nakaza makabe mgatura urashaka kurondera gushimwa tikariyo. Ntibiryoshe kumva hanze tukubwira n'umuntu mubakanye, ntibiryoshe kumva, ariko ndashima Imana ko yabimbwiye, uko yarabimbwiye akangira introspection, ndaba ngena mvuga ndaba ugasanga harimo ako kantu ko ndagushimwa n'abantu umbereza, cyangwa se ndondera kunezereza abantu. Gushimwa ko nagushima, ariko ntushaka kubashima utabanje kubaneza, kuba gushima utabanezereje. Neski ndonda kunezeza mvuga ibyo bashaka kugira abanezerwe, ninya kuvuga ukuri kwa sinabakomereza, sinababaza. Hari n'abavuga ibintu bakabyadosisa, bakabona n'ukuri bagatinya kuvuga, bakaguhamwe, bagatinya kuvuga ibintu bimwe ngo kora ngo abantu ngo wega nukoresha ubwenge ukabazana. Umviriza bane data, ntabyo tubone ibyo Paulo yarabikoze, ntubone Yesu yarabikoze. Ukuri bakwita ukuri, kinyoma bakwita ikinyoma, nta 50-50, nta kunezereza abantu. Rero ko abantu batukurikira aramamase ibihumbi, ariko tutako tubabwiza ukuri, tutako tubabwira ukuri, tuko turondera kwa dushima, kwa dukomera amashi mukozi w'Imana turakwemera, ariko tutako uravuga ukuri, nta utandukaniye n'abari kwajana abantu mu muriro. Ibi sininya kubivuga bene data, dusuzume twisuzume twira mbega tuko tunezeza kunezeza n'abantu. Hari n'abantu bababara, nka par exemple ndaza abantu bashavura ngo ntibabapostinze ngo kuri za Facebook, Instagram n'ahandi. Abantu bubakanye agashavura ngo yewe nta posta ukavuga uti none urukundo rwa ruhagaze kuri Facebook kumenya kwerekanye canke atakwerekanye. Mugani urataye n'abantu babaje gutukana, bashwanye, basukanye ku muriro, agacavuga bati my love, my darling, umukunzi wanje, ate ntigeze namusaba n'ikigongo agaca mu post. Kubera iki? Gushimisha abantu, gushimwa n'abantu, kunezereza abantu. Ntituri ngaho tunezeza abantu, turi ngaho twagaza abantu. Eka namba nimba uri umuvuga butumwa umwigisha, Imana iguhamagarira kunezereza abantu. Igihe unezereza abantu, ushimisha abantu, waramaze kuzimira, warataye mu rungaho. Nibo bigisha b'ibinyoma Paulo avuga, kandi nibo benshi muri kino gihe. There are so many, nibo benshi. Iriko uravuga ukuri witwigisha ikinyoma, iyo wigisha ikinyoma wigisha ukuri, witwigisha ukuri. Umva ko ibintu byamaze gucangana, ikinyoma cyitwa ukuri, ukuri kitwa ikinyoma. Yesu yitwa ikinyoma, Shatani n'inyigisho ziwe bitwa bukuri. Hama rero dukurikira, hama tunezereza abantu, dushimisha abantu. Bene data, hari gihe bigusaba kwemera kwiyanka no kwanka kugira ushobora kuvuga ukuri. Sinzi wandiko ndabwira, ushobora kuri ahantu ufise ukuruzi utinya kuvuga kugira abantu bagushime, kora abantu ko bakwanka, ko bagukumira, kugenda abantu bose bagutunga intoki kuvuga, utaragera aho hantu, aho kantu gapfa, uracafise urugendo, kandi Umwami Yesu ashaka kugushoboza. Ariko nuko umwemerera, ibi ndavuga ko iyo faze narayirenganye pe, narayirenganye. Jewe sinkiriko ndagerageza kurondera gushimwa, ndacanga dufise dukenya muri jewe, ariko haro parti nini yapfuye muri jewe kabisa. Ndashaka kubyatu, ndashima Yesu, ndashima n'uwo twubakanye yapfashije. Harako kantu tuntu gushaka kurondera ko twemerwa cyane mu bintu bya ministere, mu kuririmba, tukagira ibintu by'indirimbo atari kubera intention yo gufasha abantu, ariko icinyegeje inyuma aho kugira ngo abantu bayira bari benshi iyo video, iyo nyigisho, iyo ndirimbo, ico gakugira abantu gukurikira benshi. Berenda simakanye ko byo byiza ko ibintu bishika kure mu nkurikire neza, ntage abantu turaga parti kamwe k'ibyo navuze ngo bagakoreshe mu buryo butaribwa. Ariko
nimba umugambi wawe umutima wawe ugira inyigisho ugira indirimbo ugira ikintu cyose kija hanze c'inyigisho kugira abantu bagukurikire kugira abantu bakwemere atari kugira ngo ufashe abantu nuko ukorana gushimwa n'abantu mwene data ingaruka z'uko ugerageza gushimwa no kunezeza abantu ziri muri no murongo munsi avuga ngo iyo mba nkinezereza abantu simba nkiri umugurano wa Kristo umugurano n'umukozi mu serviteur a servant umukozi wa Kristo igihe by'ukuri wanda kunezereza abantu ba wataye umurongo you are no longer serving God when you try to please men nturukikura gukorera Imana igihe ushigeza kunezereza abantu umuntu anezereza aba Imana kesha umwansi w'abantu na Yesu yaravuze ngo muzamugowe ni abantu bose babavuga neza bakabakomera amashi kuko ivyo bakorera bavugishwa babo b'ibinyoma ntaho tutandukane n'abigisha b'ibinyoma nibo bakomerwa amashi nibo bemewe mbega mvuze ngo umuntu yigisha ukuri n'abantu bamushima baramushima umwami Yesu ntumushima no munsi ego mugara grande partie y'abantu ari kwisi ntibamushima nibana mugwanya banashaka bakabanya nabiwe mbega Paulo ntumushima ndifuza kubona Paulo namavuga ndifuza kumubona mbega bisigura yuko atari abantu bamugwanya some ivyete bya Paulo kwa 13 Paulo yama mu ngora yama mu bibazo yama mu gutukwa mu gukubitwa mu gufungwa no kwishwa baramwisha urumva yuko igihe wigize umukunzi w'Yesu umwasi w'Imana we have to agree with this twemeranye nabyo wigize umukunzi w'abantu ubu mwasi w'Imana ubaye umwasi w'abantu mu system babona ibintu mu buryo butaribwo ubu umukunzi w'Imana ntushaka kuba umukunzi w'abantu amen gukorera Imana mu by'ukuri nje tumwe musantu bababwira ingorane z'abantu ibintu by'abantu imigisha ababwira ibintu baryohera bibanezereza bitagukora ko kuri ku ngeso zawe bitagukora ko ku byimviro byawe bitagukora ko ku byo wizera kumwe n'ubana n'abandi ariko bakubwira ibintu sociale morale ibintu nyene biri ngaho ubutumwa bwiza buza gushira inkota utandukanye ikibene ciza utandukanya umuco n'umwijima utandukanye ibintu bitubake kuri Kristo urwo butumwa bwiza mwene data sinzi aho wabohewe kumbura kumuja w'abantu sinzo tuko turavugana narabaye mu esclave w'iyo system for so many years imyaka myinshi social media icabizamwo igaca ibigwiza muri jewe harageze igihe wiginigishije abantu batavuze amen menshi nkumvume ngo ndababaye nkumvume ngo nta mavuta mfise sinigishije neza abantu bakubwira ngo amen ukumva uraryohewe cyane ukumva ya muze opako upako amavuta epurta atakintu wavuze wakomye induru gusa umugane w'uraho wayera inzuga crying wakomye induru ga shouting ata substance wavuze ibintu bitajana abantu kuri Kristo reka ndakubwira Yesu agitangura ministeri niko ndarangiza inyigisho Yesu agitangura ministeri yatanguye mu buryo bworoshe akora abantu bitangaza abasengera abigisha abazura mu bapfuye aja gusengera abana muhiri wabo y'abavyeyi abana bagwaye akagenda gusengera abantu bafise ibibazo muhira banyina babagwaye nka Petero akabaha imikate n'amafi urumva yabakiriye neza cyane ibintu bikomeye cyane bitwa ngo Imana yamusize amavuta kugira ngo agire neza abantu amugwanze yagize umuja wiwe ariko rero acagera ahantu kubwira amajambo agumye amajambo akomeye amajambo atabanezereza amajambo atabashimisha atangura kubwira ngo bamurye batangura kuvuga ati uyu mugabo yasaze atangura kuvuga ko Aburahamu atarabaho we Yesu yariho ati wena nyaka 50 ufise kuyivuga ngo Aburahamu waramuboye waramutanze kubaho deje yigize Imana atangubwira amajambo kuba ni mwaje umubiri wanje ukangura amaraso yanje ati ye yasaze abantu ibihumbi aje guhimikate n'amafi babaragiye bagiye baze cabaye yasigaye ni 12 arahindukira ababaza ati no mwako mutagiye nk'abandi muri ndiri yiki genda go kuko amaze kuvuga amajambo ntiyabashimishije ntiyabanezereje yabwiye byo kwiyanka no kumukurikira hanyuma Petero yuzuye mwe mu bana mwishuri ati two kuva tukaja kora kisa amajambo y'ubugingo ati uri Messi uri Kristo ntitwo guheba
Yesu ambwira ati ubiguhishuriye si inyama n'amaraso ni mpwemu Imana yaguhishuriye. Baca baramukurikira. Yari afise ibihumbi n'ibihumbi mukurikira, ariko atangura kubabwira ibintu bitabashimisha batabanezereza. Baca baramuti kizokwemeza ko vy'ukuri kuravuga ubutumwa bwiza nuko abo bana ayo mamase bagukurikira bakwemera ugereza kuneza no gushimisha, bazotangura kuguta kuguheba kukwanga kukuva inyuma kugutuka kukwita amazina kukubeshera, aho uzocumenya kutangura kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko ukivuga ibintu binezeza abantu bituma nagukomera amashi, uzori kuvuga ibintu bitari byo, uzo kunezeza abantu ushashishamo ibya Yesu n'ibindi n'ubuntu n'ibiki imbabazi z'Imana ukabicisha, ariko udakora ahantu abantu badigadigwa bababara n'ubu uri kuravuga ubutumwa bwiza. Ntiturabaja kunezeza abantu, kandi abantu unezereza nibo bahinduka bakaguhinduka nkuko bahindutse Yesu. Rero gushimisha abantu wemere kuba utekurashimisha Imana, nico kintu numvise noshaka kubabwira. Uwushimisha abantu ntashobora gushimisha Imana. Nuko mugira umunsi mwiza.